banishimwe gose nari numva nofata akakanya ndashaka mfata akakanya keza kugira ngo ndabifurize umwaka mwiza cyane kuri mwese, umwaka mwiza cyane kuri mwese, umwaka mwiza cyane kuri mwese. Haleluya! Umwaka w'amahoro, umwaka wo kugirwa neza n'uhoraho, umwaka wo kugwanirirwa n'uhoraho. Ndumva ari umwaka udasanzwe. Uyu mwaka wewe wa mu Emmaus aho uri hose, umwaka wo kugendererwa n'uhoraho, umwaka wo kugendererwa n'uhoraho, umwaka wo gukoreshwa n'uhoraho ibidasanzwe, umwaka wo gukoreshwa n'uhoraho ibidasanzwe, ibitangaza n'utwomeza. Ndakwifuriza ko uba umwaka wo guca bugufi kugira wumve ikimane gushaka ko ukorane nayo, umwaka wo guca bugufi kugira ngo umenye ikimana igushaka ko. Haleluya! Ndiko nifuriza Emmaus wese ahari umwaka ukunesherezwa n'uhoraho, kuremeshwa kandi n'uhoraho. Imana y'ubushobozi iri muri wewe, kuko Imana y'ubushobozi iri muri wewe. Yesu Kristo ari muri wewe. Ndakwifuriza ko ubushobozi bwiwe bugukoresha ibidasanzwe. Ubu mwaka wo gukoreshwa ibidasanzwe, umwaka wo gukoreshwa ibidasanzwe, umwaka wo gukoreshwa ibidasanzwe. Ubushobozi bugukoreshe, kuko Imana y'ubushobozi iri muri wewe. Imana y'ubushobozi iri muri wewe. Haleluya! 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 Umvise ijambo mpemu yarampaye ku bwanyu, si rimwe ariko ndumva muri Yesaya 6 umurongo w'8 haravuga ngo, numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti, ndatuma ninde yotubwira? Maze ndavuga nti, ndi hano bari je utuma. Ijwi ry'umwami Imana ngo ndatuma uyu munsi ndumva mpemu yariko aravugana nawe. Ndatuma mbega wumva witeze gutumwa n'uhoraho? Wumva witeze kwitumwa n'uhoraho? Witeze kuvuga uti ndi hano ntuma? Reka uduze ikiganza nuwa witeguye uti ndi hano ntuma, ndi hano ntuma, ndi hano ntuma, ndi hano ntuma. Haleluya! Irindi jambo numvise mpemu yera aguma ambwira ngo ndababwire ikintu cy'ukwezwa. Ngo va hasi ubwira abantu, turisanga muri Yosuwa 7:13, ngo va hasi ubwira abantu biyeze, ngo utumunsi w'ejo uzushike mwiyejeje, uti ni wenyene abivuze uhoraho, Imana y'Abisirayeli, Imana y'Abarundi. Uyu munsi natumwe kukubwira ngo wiyeze, ngo ejo haze hashike wiyejeje. Haleluya! Wiyeze, wihane. Imana irashaka gukorana nawe, Imana irashaka gukoresha, ariko wiyejeje. Iryo jambo ryaje ku bwawe, si kubw'uwundi. Ntuhavura aba mugenzi wawe, ariko ni wewe. Raba utunganye, raba wihane, raba akantu kose katoba kameze neza, wihane, wiyeze, usaba Imana imbabazi, ubwira Imana, wemera Imana uti, Imana, uti nemeye kugendana nawe, ndazi ko ugendana n'abejejwe, nemeye kugukorera. Uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ngiye gukorana nawe, ngiye gukorera mu bugombe bwawe, ngiye gukora ibyo ugomba. Haleluya! Irindi jambo nobaha ni jambo ry'umwaka
ijambo twahawe muri Emmaus, aba Emmaus bose bagendera ko uyu mwaka w'ibihumbi 2024 riri muri Matayo 28 kuva ku murongo wa 19 gushika kuri 20. Haravuga ngo Matayo 28 kuva kuri 19 gushika kuri 20. Haravuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Mana ishimwe. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa banje. Uyu munsi, uyu mwaka ntitwahawe kwakiriza agakiza gusa. Ego kwakiriza agakiza birimwo, ariko genda uhindure. Haleluya. Uhindure aho ubaye, uhindure haboneka abigishwa buhoraho. Haleluya. Kwijambo ry'Imana ravuga ngo ivyimburwa ni vyinshi, ngo ariko abimbuzi ngo niho bake. Turiko turasabwa ngo kugenda guhindura. Genda uhindure mu karere ubayemwo, genda uhindure mu kibano, aho ugendera hose bamenye ko hari umwigishwa wa Kristo ahari. Haleluya. Aho ugendera hose bamenye ko wahashitse, bamenye ko hari umwigishwa wa Kristo ahari, kandi ugenda uhindura aho uciye. Kandi Kristo aremeye kubana nawe, avuga ngo ndi kumwe nawe. Genda uhindure. Uyu mwaka rero w'ibihumbi 2024 duhawe igikorwa cyo guhindura amahanga, guhindura aho tubaye, guhindura ibintu bihinduke. Haleluya. Abantu bakiraga agakiza ari benshi, abantu baze kuri Kristo ari benshi, abantu bahinduka ari benshi, bahindure za kameremere ari benshi, baze kuri Kristo. Haleluya. Bene data, uyu mwaka tufate tuhe nk'ihangiro, dufate objectif. Iki gikorwa Imana iduhaye, wewe wa mu Emmaus aho uri wese, ndiko ndavuga n'aba Emmaus n'abari mu mahanga baranyumva, aho umu Emmaus wese ari, ufate ihangiro kuko uri kumwe na Kristo, uri kumwe n'Imana y'ubushobozi. Imana y'ubushobozi igushoboza icyo utoshoboye. Genda uhindure ngo ugira abigishwa. Haleluya. Abigishwa ba Kristo. Haleluya. Abigishwa ba Kristo. Mbega wumva witeguye, ndumva gusemerera. Dusemerere abantu baze kuri Kristo, dusemerere uko dushoboye abantu baze kuri Kristo, abantu babe abigishwa ba Kristo. Usemerere, witegure gusemerera. Haleluya. Murabizi yuko ishengero ryacu iyerekwa ni kanguro, nukuvuga kuzana abantu benshi kuri Kristo, guhindura amahanga bakaba bigishwa ba Kristo. Niyo vision yacu, niyo yerekwa ryacu. Haleluya. Bene data, nitwahaguruka Imana iri kumwe natwe kandi iradushoboza. Imana iri kumwe natwe, Imana iradushoboza
imana iradushoboza nitwahaguruka dufise umwete imana iri kumwe natwe kandi iradushoboza. Haleluya, haleluya. Ibisigaye ndakwifuriza umunezero uva kuri Kristo. Imana itanga umunezero ikugendere, imana itanga amahoro n'ibyizigiro ikugendere, iguhindurira ibihe, iguhindurira ibihe. Reka duhaguruke